twiyumvira yuko ashobora kuronka imyanya yo kuja mu ihiganwa mpuzamakungu rya championnat du monde, nkavuga Francine Niyonsaba, nkavuga na Eric Nzekingunda na Celestin Ndikumana, nuko imyanya ya qualification itarahera, kandi mbona yuko bashobora kuzoronka iyo myanya. Mu gihe imyanya ya qualification itarahera tubona umuntu yegereje n'amahiganwa atarahera, tuba dufite icyizero yuko bashobora kuronka iyo myanya, abafise uburenganzira bwo kwiruka. Hanyuma mwavuze ikiganiro seno yatumyeko, hanyuma natwebwe ikadutumira. Narabonye ubutumire siho nari mugabo imbere yo ngaho harabaye urwandiko seno yashize ahabona yandikira amafederation atandukanye, harimo ikibazo cha Francine kuko numvise mukigarukako. Ubwa mbere ho nagira uvuge yuko bitanshimishije kandi ntaho vyoshimisha wumvise umuntu ariko aravuga ibintu bijanye n'amagara y'uwundi, na cyane cyane dutegerezwa gukurikiza la déontologie médicale cyangwa secret médical. Narabonye ni ibaruwa yandikiye amafederation menshi, Comité National Olympique yarafashe hafi page yose, ariko aravuga igituma ngo Francine yibaza yuko atazoja kwiruka muri Jeux Olympique cyangwa muri mahiganwa yandi. Yanditse hafi page yose, narindiriye yuko yo kwandika page yose avuga ingene Francine yarenganijwe, ingene ako karenganyo arako kwiyamiriza. Ivyo yari akwiye kwandika kuri jewe no kuri Francine ndibaza. Hanyuma aranavuga yuko atacizero na kimwe afise yuko Francine azoja mu mahiganwa mpuzamakungu azokurikira. Natwe tukirindiriye yuko ako karenganyo wokamukurako, kuko ivyo yavuze ngo Francine batanyoye imiti, ngo ntashobora kuja kwiruka ngo nanywe imiti. Kuri jewe no kuri mwebwe nibaza yuko imiti inywa umurwayi. Umuntu atagwaye none umuha imiti umuvura iki? Nivyo twebwe turwanira yuko ata muntu atagwaye yonywa imiti. Hanyuma hariho n'ikindi, jewe nijenserukira Federation d'Athletisme, nabaruwa narimwe ndaronka ya Federation Internationale rivuga Francine, kandi narimwe ndaronka. Rero guca umuntu aja ngaha akavuga umuntu aho yoba agwaye yorekanye n'ivyo akavyivugira, none siko bimeze, canke akareka umuganga akari wabivuga nawe nyine aronse urusha rwa nyenevyo. Kucerekeye Francine n'ukuri nico bavuga, yarakeneye Francine akeneye umuntu yomufata mu mugongo, umuntu yomushigikira mu ngwano arimwo. Muvyibuke yuko Francine ishirahamwe mpuzamakungu ryari ryamukuye kwiruka mu metero 400, 800 n'igihumbi n'amajana 500, muravyibuka. Kubera ishaka ryiwe no gukunda Athletisme, arahindura ava ku metero 800 aja kwiruka metero 3000, 5000, 1000. Ibintu bigoye cyane rwose. Ivyo nivyo twari dukeneye kubona, iryo shaka ryiwe akaba ari dushimire, akaba ari tuvuga, tukavuga ingene arenganywa n'amakungu. Hama tukareka
bakamucira urubanza nayo makungu atagwaranciye. Francine aragenda ku rugero ruhambaye arabatana gukora ibihumbi y'imetero 2000 muravyibuka muza kumwakira azana igikombe ca Diamond League azana umudali wa Jeux Olympique w'imetero 800 muravyibuka Rio de Janeiro. Francine ni nk'idarapo ry'igihugu tumubonye, ni umuntu wo gusonera, ni umuntu wo kubaha, ni umuntu akiri akantu tumukomera amashyi. Si umuntu nawe iyo bacumbagira tumucumbagiza, agwaye tukamuvuza none kiraho noneho ntagwaye. Nivyo nukuri nari nitegereje kumva kuri Komite Nationale Olympique cyane ku Burundi w'umutima akabona ko babaye kubera Francine ataduserukiye. Hanyuma no mu iryo kete banditse baravuze na Venuste Nyonga. Venuste Nyonga muramuzi mu gihugu cy'iwacu mu héros national, niwe mundonotsi wa mbere yazanye umudali w'inzahabu wa Jeux Olympique. Inyuma y'iwacu muri Jeux Africains umudali nini nawe 86 azana umudali wa Jeux Olympique. 2016 Francine azana umudali. Abo n'abantu bo gusonera naho yuba yatiriganye ku kintu uramumva burya buntu bihaye ukamufata nk'uko ari ikintu kidasanzwe kandi si ikintu gisanzwe umuntu aba ari wa mbere ku isi ntaba asanzwe. Naho utuma ikintu ukamutuma kuvoma agatsitara akamena iyo bari accident uvuga uti ibyo ari byo byose ibyo si byo vyotuma mpanagura ivyo yakoze. Abo n'abantu utuja ngaho uvuge na cyane cyane uzi ico bamaze, n'abantu bo gusubiraho kubaha bo gukoresha abakarorero ku bandi bana b'abakobwa n'abahungu bakaba intwari tukabashira imbere abandi bakafata abakarorero. Rero mwavuze n'ikindi kibazo yuko babitumye ntitwitabe. Nivyo ntawe vyakabaye na hamwe Komite Nationale Olympique itumira Komite Exécutif d'une fédération. Aho vyabaye muri baba no mu kete nishiye mfaso media namubwiye none wewe ko wabaye président wa fédération de football, wewe warigeze wumva seno ituma ko mu Komite Exécutif ya fédération ibibaho tutitavye mbega hoho tutitavye watumiye umuntu ntiyitabe urubanza rurabandanya cyangwa rurasiba gabo adutumiye ntitwagenda kubera nta burenganzira afise bwo kudutumira. Komite Exécutif jiba ashobora kuntumira kuri DSF ya Fédération d'Athletisme mu Burundi amwitaba mugabo Komite Exécutif nta burenganzira na bumwe abifitiye, amategeko abimwemerera ni en violation de la charte olympique. Ikindi nuko namwandikira ndamubwira sindi hafi indira nzoza gabo gucavuga rero ngo twasivye kandi azi ko atariho ndi navyo nyine mwumva yuko atakuri kukwiye kurimo. Hanyuma kuvuga ngo ndumubeshi jeni naza ko noyita imvugo neza rugero kuko jiyo muri kamere kanje ikintu nanga no mu muryango wacu dufata nk'igicumuro ni ukubesha. Abo twiganye, abo twakoranye, abo tugendana barazi yuko ikinyoma ndacanga. Ico kinyoma jewe nta interview ko yavuga ni mfise ukubesha. Mugabo aho byavuye hose nibaza yuko jewe akazi
akazi njejwe no guhanira agateka k'umunonotsi nabaye ndazi umunonotsi ingene amerewe ari ku kibuga, ndazi umenyereza ingene amerewe ari ku kibuga kuko naramubaye. Ari nacyo gituma umuntu nka Francine cyangwa Venus ubatse ukamuvuga nabi n'imbabazi, nkaca mvuga nti mu bisanzwe harya inda imenya uwayirayeko, igise kimenywa na nyeneco. Uzi ukishyira mu kibanza cya Venus cyangwa cya jewe cyangwa cya Francine kandi abandi banonotsi babaye, ubasodera ntiwavuga uko wabavuze, batiganye ubahamagara mukicarana ku mateka yabo bafise, mukicarana mukavugana, kandi nta nkeka yuko inyishu zotorerwa zohatorerwa. Ikindi naco cyatumye nibaza ibi byose biba no kubera ibintu bijanye na bourse olympique. Nibaza ko ari yavuze yuko n'abandi mu benshi la bourse olympique nama ndabivuga ingene seno igera ni biri ku mugaragaro na gatoya, kubera abanonotsi ni federation ibamenyereza bagashaka ku rwego rwo kuronka bourse ya solidarité olympique. Jewe ndafise comité technique nationale irimwo abantu benshi itwagwa na DTN, Directeur technique nationale. Iyo komite niyo yicara igatora abanonotsi tubona bakwiriye kuronka iyo bourse, turavye iyo baje bava aho bashitse n'ingene bashobora kuzongera, tugaca tuyiha komite nationale olympique. Iyo tuyihaye komite nationale olympique rero yoyo yasubira inyuma ikaja gusorongora ivuga ngo shiramo n'akashamuna ivyo twebwe nivyo tudashaka. Ngabo hari igihe dupfa kubiheba kugira ngo muri batatu canke muri bane uwo umwe bazanye tutumvikanye ko basi dufume tumwemera kugira ngo iyo bourse abo bose ntibayibure, mugabo twemeranije. Jewe ndi membre du comité exécutif ya seno, ivyo nama ndiko ndabivuga imisi yose. Reka ndababwire ingorane zica ziba mu gihe utwaye uwi 20 ugasimba uwa kabiri cyangwa uwa gatatu cyangwa uwa kane. Ingorane zica ziba n'izi, nuko udashobora kubwira ibyo munonotsi abona yuko ari imbere ingene uri inyuma yatwaye bourse. Umumenyereza w'ibintu byoshobora kumubwira nka jewe sindo gucuta. Ivyo rero nivyo twama turiko turasaba yuko seno tubeke akazi kacu, twebwe tukaba ari twe tubereka abanonotsi n'abamenyereza babo. Ikindi naco nuko nabo banonotsi iyo bagize muri seno, jewe mvuga nti muri utwo dufaranga mubaha muramenyesha kugira ngo ntibaje gutaka ngo nakayaronse menshi nakayaronse make, mantendere yaronse menshi mantendere yaronse make, baramuha yangana kuko na yawe. Hanyuma ugasanga umunonotsi yiruka ngaha mu Burundi araronsa ku kabursi agiye hanze, bamwe amafaranga akabakurikiye iyo bagiye n'abamenyereza babo, ayandi akaguma ngaha agatwara abamenyereza bari ngaha. Hanyuma ugaca usanga umumenyereza yasigaye ngaha avuga ati mbega jewe ko ari je nahanda mwanjena, akaba yagiye mu makungu ego sinumwanjena mugabo ko umunanaka wewe yahora yaninagiye mu makungu bw'amahera guma. Ugaca usanga bikobitiranye abanonotsi bikobitiranye abatlete. Niyo transparence twebwe tuba turondera, twanasabye seno yaduhe twebwe tuyaje kubera ko tuzaba abamenyereza. Urumva ingaruka mbi n'izihe nuko umumenyereza ari ngaha avuga ati ndiko ndarima azosoroma amahanga.
tukavuga tuti rero ko abamenyereza bo ngaha ari bo barima bo athlete reka dufate yuko abanonotsi bagiye hanze ayo mahera yabo ngaha atakubye ngaha naho nagende kuri bose aje hanze cyangwa kubye ngaha kuri bose ntihabe uyu yaronka uyundi bayarukiye mumenyereza ni hanze rero ikintu cy'amafaranga cy'amakigo twebwe muri Athletisme twita ku rutare turondera amahera y'ukuntu byo gutegura amahiganwa ku rwego rwa province ku rwego rw'amasosiyasiyo ku rwego rw'amahiganwa ku rwego rwa national hanyuma tukakoresha neza iyaba no kuri seno yo kwemera tukumvikana ingene vyogenda neza ikatwemera yuko ari twebwe tekinisiye ba Athletisme ari twebwe tuzi abantrepreneur ari twebwe tuzi n'abatlete ingene bagiye bavuriwa tukabikorana neza nta ngorane yohaba kandi nta handi ngorane atarabonye mwumvise ingene Athletisme yifashe mwumvise abagiye ingene bangana ingorane irahubonyene kuri iyo gestion de la bourse olympique nta handi kuko ingeraniriza abatlete kangeraniriza abantrepreneur sinzi ko ego no mu kete ko yabajije ikibazo cya Thierry n'umunonotsi y'umurundi ni tubinyegeza murabizi ko yahinduye ubwenge bw'igihugu bwiwe n'uburenganzira bwiwe arakuze arashobora kuvuga ati iki gihugu ndagihevye ngiye aha ibituma mu bimubatse mugabe ivyo nzi vyo nuko bariko baratanga ayo mabursi Thierry twebwe muri federation twari twamutanze kuri list mugabo seno biramukuramo nta burenganzira seno mu bisanzwe yari ifise yuko imukuramo kandi ariko twamutanze jewe naramubwiye ko vyambabaje na komite technique ndongowe na DTN arababara umumenyereza wiwe nga arababara ko nkamwe gusa niba rero ari uyu yakuye ku gashavu ati igihugu n'ikinyitayeho se biranya nka cyangwa iki ntavyo nzi mugabe iryo shavu ryo ndazi ko yarabifise rero mu majambo make nivyo ntabwo jewe mfitiye seno ntabwo uva kuko ninaje yo natumwe urubanza kuva 88 kuburana kugira ngo Burundi buje mu ishyirahamwe mpuzamakungu rya Komite International Olympique urubanza ndamutsinze 1993 mu makorespondance batwandikira biyadresa kuri Kwizera Dieudonnée le représentant du comité sportif du Burundi batwita comité sportif du Burundi umunsi batumira batumira ikete y'uko bazotwemerera muri sa 9e session yabereye i Monaco bandikiye ikete jewe batubwira yuko Burundi bwemerewe finale nari maze hafi kuva 88 gushika mu 1993 seno ndayizi hanyuma na federation y'ingorane na seno federation zirabaho ataseno bihari imidari twatsindiye 87 90 na kanga seno ntiyari bwabeho kuba twaratsinze imidari kubabwira yuko hariho n'amafederation abaho atari membre d'iseno akabandanya akora neza akorana na federation internationale rero seno n'ukuri jewe ntacyo dupfa nta na kimwe kiba niyo transparence ya gestion ya bourse y'aba athlete ibanderaniriza n'abantrepreneur kabatera nta kindi murakoze ikibazo kijyanye na Francine nangiye agarutse ko jewe nari nabivuze avuze ngo hari itegeko ryasohotse mu kwezi kwa gatatu bakaba basigaye amezi make ngo ese ngo turiko turabona yuko umenga ngo Francine yaracerewe ngo hari icyizere ugarutse kuri rimwe navuga
barutse kuri rimwe navuga hariyo akarenganyo kabaye kuri Francine n'ubu tukiriko turavuga yuko yarenganijwe kuva na kera n'ubu bikaba bikomera abandanya reka wewe nk'ubu uwo guha imiti ngo umuntu we utarwaye wowe mbega nyuma kugira ngo akize hari icyo arwaye birayinywe nawe mbega hona iyo bari kararinywa hoho yo kubwira ati ni umuti biyongera kwita ubuzima bwiwe n'amagara yiwe nicyo gituma nguma mvuga ibintu by'amagara y'umuntu yamurekerere na muganga yamurekerere na muganga abandi banywa imiti kugira ngo banyarukire ushobora guha umuntu ukamuha imiti ngo kugira ngo bagende gutera kandi ikibazo ushaka kunyara ubu ibyo bintu bihagaze jewe ntabyo bishigikiye mugabo Francine abikura bwaje ntabyo bishigikiye kandi n'amakungu ntabyo ashigikiye nagenda bamenyeshe yuko Federation Internationale y'iwacu ya Athletisme ariyo yonyene yazanye iryo tegeko kandi nagenda babwire yuko Francine mu Bufaransa a défié la science yarabavuguruje kuko ubwa mbere bavuga yuko ngo Francine bavuze semenya yuko bafise ngo avantage date mu kwiruka imetero amajana ane gushika ku metero 1600 sibyo abona yuko bidashoboka yuko ari umuntu ashobora kukurira ivyo bavuga ngo avantage ku metero zirindwi jesi ndabita avantage ndabita ishaka Francine yerekanye ishaka ridasanzwe mu kubereka yuko naho amandi kwiruka metero amajana ane gushika ku 1600 amajana ane gushika ku 1600 ashobora kugira ibindi yamaze hafi umwaka n'inusu sigera yabwiye muri conference de presse ayo rwara kugira ngo atibiro agire arati barashikaho abatarukuru y'umuhonde muri ayo distance bamwe una mushaka hanyuma imiti kugaruka hano bamwirukanye hanyuma imiti kugira urengere yuko bihenze ari rero ivyo uvuga ngo amategeko nawe uriko urabivuga gutyo nta hantu na hamwe wasoma izina ryiwe naje nzanzu ndabisoma na hano niyo vyo kwigira kubera ko twabonye abantu 13 Federation Internationale d'Athletisme wewe ucumushyiramo igituma nuko tutamubona n'ubu ariko nawe ngo waramushizemo oya sinamushizemo umugabo ntariko ariko jewe nta zina ryiwe ndabona mugihe ntararibona atari wabiyibwiriye canke umuganga wiwe jewe isanzwe kubatakiza kandi umuganga wiwe ntabwo yaze gukora nico gituma jewe amagara y'umuntu ndayashirawe umuganga niyashima Francine ubivuga namuhamagara bivuga gawuse jewe nziza n'ibyo byo kutanga imiti ndabivuga yuko jewe ntadushirikiye ntabwo yo barimo umuntu atarwaye ntanimiti hanyuma mwavuze ibya bourse olympique nabyo nyene ngo mwarabonye gucemberana sinyiko nabivuze akoze batatu ngo bagire rimwe kubera ubumwe ahumiriza nka kubyere mugabo nabivuze yuko nawe yasinye kubyere kandi sinye mugabo sinavyene kuko iyo ntasinye bagiye abantu batatu baca bahuriramo nabivuze nuko tutari bakumvise ari naco gituma mvuga nti niba batwemerera twebwe bene abatlete twebwe tubanje na tubakurikirana iminsi yose komite tekinike igakorana tukabaha amazina uko akurikirana turafise tablo dukoresha wa 100 metre tukamuha amanota wa 200 wa 800 gushika turabona umuntu ufise amanota menshi tugaca turaba n'imyaka mbega tugenda gushika ryari hama kuri amakite akoraniye abafasoni n'abagabo b'abantu tugaca dutanga imiti iyo liste rero
bategereza kwifata, bategereza kwidusubiza cyangwa bafate bamwe bareke abandi. Ibyo navuze twebwe nitwe tubazi. Hariho kuze ngo bamwima ngo bayasoma ngo kuri inzenya ya F amakompetisiyo yose abadala transparence uyasoma nyine agize kompetisiyo nk'ubu ati yagize kompetisiyo twarayimo yagize 13-25 nawe yagiye turamukurikirana umeze umwana w'ubururu turamukurikirana yagize 13-25 benshi n'abandi bariko bariruka imyanya yawo iragenda bakagira ranking. Iyo ranking iri kuri partout le monde mugabo n'ukuvuga ngo kubera ari muri ranking ngo ntanamushira muri championnat no ni federation twebwe nitwe tuvuga tuti la liste tuguhaye ni urashobora kuja kuri ranking uyu munsi uri hadi ejo hakazi ukaba indiscipline cyangwa ni iki twebwe les communications za federation internationale n'abatlete baziha twebwe baziha kandi abatlete n'abafederation turabasanga inaseno hageze Jeux Olympique. Donc nitwe tubaba hasi mu babiri, nitwe tubizi nitwe tubazi, nitwe tuzi uri kumwe nawe yagize umwanya mwiza mu Monaco cyangwa Paris. Turafise des informations z'ukuri yuko atari en forme, du privilégié naka kuko nitwe tubakurikirana. Ikindi kibazo mwabajije cyane kijanye na kiri kuko iki basha niwe kuri kibaza yuko kwigisha umuntu igenga umuntu azi mu kirundi twebwe uvutse n'umwana baraguterura bakakwereka izuba umunsi wo kubishyirwa ati mwana wubwo uburundi bwakwibarutse urabukorera ubugwanire n'ibyarangomba ubwigwe. Izo nzira kiri yakiyemo jewe narakiyemo umuntu tutari dusaba n'abayobozi batunza tuzo barabizi baramubwira igihugu aha na hariya na hariya na hariya gabo byarananiye ko bakwibanga nta kugera igihugu yaranze ubu ni jewe ndafise ukunda beza twukora iki Rwanda twigisha igenda umuntu kwigisha gukunda uburundi nibuka tugiye muri championnat mu cyangwa muri Jeux Olympique turafata idarapo tukavuga yuko tugiye guserukira uburundi kandi jewe sinibaza yuko hari amateka menshi azoroha ayo yose ngaho yagiye ibyo ndabizi. Hariho umunonotsi uyu wabaye wa kabiri, hariho umunonotsi sinamuvuga izina yaragiye kwirukira igihugu ca Qatar ariruka ahejeje kandi akubwira uragura rya jiruka yohejeje tutari baca bamubwira bati warakoze bayi usuze passport afungurwa mugabo n'ikindi hariho komite muri federation internationale iraba ibijanye no guhindura nationalité. Mwavuze muti mbega ntiba yaraseseno yoba yamanitse ku mwaka wose gusa y'abatuzi nka ikizovyarejo ntawo yurira jesi nibaza yuko twebwe tumukurikirana iminsi yose nta muntu n'umwe yigeze yibaza yuko bizoba igihe ahindura nationalité yamaze iminsi ngaha mu Burundi turagira ni conference de presse umenga mwebwe muri bamwe mwaraje tumutera iteka tumuha ikidari tumuha igikuru ku mateka ariko aratera aravuga araryoherwa bakama interview arabika murashobora kwisubiramo uri kuri yumvira yuko seneyo yabizi ko azohindura nationalité aribatse aho n'ubibonera umunsi ikimanako tije ndabona yuko umenga uburundi ntazoburundi ejo jesi nibaza yuko ari umuntu arabizi ubona twebwe tumukurikirana hafi aho bagirana imyimenyerezo babana abantu bendeze biwe nta n'umutungo arabizi yaje n'umutungo
sinzi ko hari ikibazo naba nishuye ariko agahombo nibyo urumva mu gihe twebwe twamuritse kuva ari umwana tukaba nuko komite nationale olympique yamufashe ikamushyiramo uburyo federation nationale ikamushyiramo uburyo hanyuma n'igihugu kikamushyiramo uburyo hanyuma hageze mu gihe tubona yuko tumariye tumarira la visibilité yiwe ubundi tukayiprofita hanyuma ngibi akona gahombo mugabo sinzi ko mwabibonye ejo ariko ariruka bantu bavuga Burundi kurusha Espagne ati uyu wundi ari Burundi kubera kuvuga izina ryiwe mu Espanyol riba nyuma cyangwa tuyabara mu Burundi ubuye no mu Espanyol nimba yumva n'ukuri mu mutima iwe bimuremesha nagenda amahugabo agahombo n'ibyo twarareze muri bavuga turira amahanga muri Espanye muri twabona na federation Espanyole tuvuga nti twebwe mu bisanzwe iyo tubahaye urugendo ruraduhinga tuba dukoye ikintu barakora